Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tugiye kugaruka kuyavugwa mu gisirikare. Turaza kugaruka kw'itegeko ibiro vy'umukuru w'igihugu bihejeje guhereza umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo ndetse n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo. Ni vyinshi tuza kubabwira. Iryo tegeko ryoba rishimikiye kuki ukaza kuvyumviriza muri ano makuru. Ni nyuma yaho iduzwa ry'imishahara riherutse gukorerwa abasirikare rivugwa ko vyinshi. Bamwe bakaba bemeza ko Perezida Ndayishimiye yidugije gihutihuti kugira yigarurire imitima y'abasirikare muri kino gihe, ariko aranyinyurana na General Alain Guillaume Bunyoni. Hakaba harimwo kandi na benshi bemeza ko kutabaye kongera imishahara ahubwo ari ikibazo cari kiri mu gisirikare ndetse n'igipolisi, aho kwabaye kubaha amahera ngo bahora bibwa n'akagwi gatoyi mu barongoye izo nzego. Tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kandi kugaruka ku mirwi yidoga ko yoba yari yabagiwe kongerezwa agashahara. Muri iyo mirwi hakaba harimwo umurwi wa mbere ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare, abo bakunze kwita TSM. Umurwi wa kabiri ukaba ugizwe n'abasirikare bakiri mu kwimenyereza mu mwuga. Umurwi wa gatatu ukaba ugizwe n'abapfakazi b'intwazagabo zaguye ku kazi. Vyose uraza kuvyumviriza muri ano makuru. Fyonda sabone canke subscribe kuri Twitter wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Hari amakuru amaze iminsi nubwo hatigeze atangazwa cane avuga ko abasirikare benshi bidogera akarenganyo ko bakarabaye mwiduga ry'imishahara riherutse gukorwa. Hari abasirikare benshi batangaje ingene baringanijwe bagasanga bagenzi babo banganya ipete n'uburambe mu kazi bongewe menshi kubarusha. Umwe mu bagize ico atangaza yagize ati ntidutahura ingene batwongeye umushahara, harimwo akarenganyo kenshi, ntibigeze banadusigurira ngo tumenye ivyo bafatiye ko mu kutwongera. Uti nkaje mfise ipete rya koporale banyongeye ibihumbi 70 vy'amafaranga y'amarundi, ariko mugenzanje twinjiriye rimwe kandi tunganya ipete bamwongereye amafaranga ibihumbi 170 vy'amarundi. Ati dufise urororo bwinshi bw'abandi barenganijwe gutyo. Ati kitubabaza nuko mu biro bijejwe imishahara mu biro bikuru vya gisirikare batatwakira. Abasirikari bafise ivyo bibazo bose baragiye kwitura igisata kijejwe imishahara mu biro bikuru vya gisirikare. Ati benshi bagezeyo bavuga ko abakozi b'ico gisata banse kubakira ahubwo bakishinga kubashinyaguriza. Umwe mu basirikare nawe yatangaje ati iyo tugiye kwitura igisata kijejwe imishahara y'abasoda muri etat major ntibatwakira, ahandi naho uza wumva ngo mbega nyene ayo mahera muvuga yavuye hehe? Tugende mubwire Ndayishimiye asubira bongere ayandi. Iyo banditse bakikeka ko yoba ari umusirikare agendanira abategetsi, we bamubwira ko imashini zitariko zirakora. Kuri ubu rero ibiro vy'umukuru w'igihugu vyategetse ko ayo makosa akosorwa mu maguru mashasha. Amakuru dufise avuga ko iyo myidogo yashikiye ibiro vy'umukuru w'igihugu navyo bica bitegeka umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo gukosora vuba ayo makosa. Nkuko biri mu itangazo ryarungikiwe amakambi yose y'igisirikare, General Prime Niyongabo umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yamenyesheje ko amakosa yabaye mw'iduzwa ry'imishahara y'abasoda azokosorwa ku mushahara w'ukwezi kwa gatanu. Nkuko kandi nari nabibabwiye mu mfunyafunyo, hari imirwi yidoga ko yibagiwe. Hari imirwi nayo yatangaje ko itaronse amahirwe yo kongerwa umushahara. Umurwi wa mbere ukaba ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare, abo bakunze kwita TSM.
ngo ntibatahura impamvu hoduzwa imishahara y'abasoda nabo ntibadugirizwe kandi bose bahembwa n'igisirikare. Bati nimba ubuzima bwazimvye kuri twese, rero ntivyumvikana ko twebwe batwihoza kandi twebwe tugowe. Hari umurwi ugera kabiri. Uyu ni umugwi ugizwe n'abasirikare bakiri mu kwimenyereza mu mwuga. Abo ni abasirikare usanga batarakwiza imyaka 2 mu gisirikare kuva bahejeje amashuri y'igisoda canke imyimenyerezo yo kwinjira igisoda. Bo batangaza ko bo muri uwo murwi nabo nyene bavuga ko kudugiriza bamwe abandi ukabareka akaba ari akarenganyo mu gihe bose bafise ingorane zimwe mu buzima. Umurwi wa gatatu ukaba ari umurwi ugizwe n'abapfakazi b'intwazangabo zaguye ku kazi. Amategeko y'abasirikare haravuga ko abasigwa babo baguma baronka amafaranga y'uburaro kugeza abana bakwije imyaka 18. Mu gihe intwazangabo n'ibisongerezi vy'intwazangabo badugirijwe bimwe biboneka amafaranga y'uburaro, abasigwa b'abasirikare baguye ku mirimo yabo bagumye bahembwa ayo bahorako. Abo nabo barasaba ko bofatwa nk'abandi mbere bakanavunira akagohe abari mu mabanga bati ntimwibagire ko aha turi ariho namwe mushobora gusiga banyu umwanya uwo ari wo wose. Nimudutunganirize muzoba mugiriye neza abana banyu n'abuzukuru banyu. Iduzwa ry'imishahara nk'uko nabibabwiye mu mfunyapfunyo riherutse gukorerwa abasirikare ndetse n'abapolisi n'abo mu nzego zo kwivuna abansi rivugwa ko vyinshi. Benshi bemeza ko Perezida Ndayishimiye bayidugije gihutihuti kugira yigarurire imitima y'abasirikare muri kino gihe, ariko aranyinyurana na Generali Alain Guillaume Bunyoni. Benshi bemeza ko kutabaye kongera imishahara ahubwo kwabaye kubaha amahera bahora bibwa n'akarwi gatoye mu barongoye igisirikare. Benshi mu basirikare bidogera General Prime Niyongabo bamwagiriza ko ari badashaka ko batera imbere. Bamwagiriza ko agengwa no gukunda amahera bidasanzwe. Hano nta cemezo dufise ko Prime Niyongabo yoba ari we yahora yanka ko abasuda badugirizwa imishahara. Bamwe mu bahoze bagwana muri FDD biboneka ko bashigikiye General Bunyoni bo bavuga ko kuduza umushahara atari vyo bizotuma bahindura aho bahagaze. Ntidushimye gusubiramo amajambo bakoresheje ariko arateye ubwoba. Uko biri kose rero aba yabadugirije kubera ibihe vya politike arimwo canke akaba yabasubije ivyabo bahora bibwa, Perezida Ndayishimiye yagize neza cane mu kuduza umushahara w'abasirikare n'abapolisi kuko bari bageze habi. Ntawo bideha hano umukuru w'igihugu yaratabaye abo mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi. Ni vyiza rero ko kandi yoca atunganiriza niyo mirwi yindi yibagiwe, ariko kandi n'abandi bakozi ba leta araraba ntabibagire. Ngivyo rero amakuru ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya mu gisirikare cy'u Burundi. Twababwiye vyinshi, twababwiyemwo ivy'amafaranga agenda ahembwa benshi batandukanye kandi bafise amapete asa, ariko nk'uyu yatanze akarorero akavuga ko bamwongereye ibihumbi 70, ariko mugenzi we binjiriye rimwe kandi banganya ipete we harengaho amafaranga ibihumbi 100 ku mushahara wiwe w'ukwezi. Hari kandi twababwiyemwo ivyo benshi babwirwa iyo bagiye kwitura igisata kijejwe imishahara y'abasuda muri Etat Major, ko babwira ati genda mubwire Ndayishimiye asubira bongere ayandi. Iyo bishitse rero bakikeka ko yoba ari umusirikare agendanira abategetsi we, bakaba bamubwira ko imashini zitariko zirakora. Twagarutse kandi ku mirwi itatu yidoga ko yibagiwe mwidugirizwa ry'umushahara ku basirikare. Imirwi twababwiye harimwo umurwi wa mbere ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare bakunze kwita aba TCM, hakazamwo umurwi wa kabiri ugizwe n'abasirikare bakiri mu kwimenyereza umwuga. Aba akaba ari abari batarakwiza imyaka 2 mu gisirikare kuva bahejeje amashuri y'igisoda canke imyimenyerezo yo kwinjira igisoda.
umurwi wa gatatu ukaba rero ugizwe n'abapfakazi b'intwazangabo zaguye ku rugamba. Ndabukengurikiye wowe tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya, ico nkwibutsa ufyonde sabone canke subscribe kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.